urabona ngaha Solana ziguma ziduga. Guys, ikintu ca mbere wihutira gukora, ja muri Trust Wallet yawe. Umaze kuja muri Trust Wallet yawe, umaze kwinjirayo, ubikore nk'uko ngiye kubikora. Ego rero aha ngiye kubereka ingene uronka amasolana y'ubuntu muri Trust Wallet yawe ukagirako ugurisha. Urabona iyi konte ya Trust Wallet ni nshasha. Uraza rero ugafyonda ngaha handitse ngo Solana. Uyibuze naho ngaho uraduga ugafyonda aha ukandika Solana. Ukaca utestinga, baca bayikwereka he ngiyi. Rero ukaca uyinjiramwo, wamara kuyinjiramwo ahantu cufyonda ahantu handitse ngo receive. Aha niho uca ufyonda. Rero aha ukimara kuhafyonda ucuza ugakopya ugakopya adresse. Iyi adresse ukimara kuyikopya, urabona yuko twamaze gukopya wallet ngaha address. Tuca tuvayo rero tukaca tuza ngaha ku muntu aba yagutumiye. He ngiyi iyi referral code baba bagutumiyeko uyifyondako. Wamara rero kuyifyondako, ikintu c'ukora ni giki. Ngiye kubikora murebe ingene ndabikora namwe aba ariko muza kubikora. Rero rindira gatoya kugira ngo birodinge, hama mubone uko ca ndabigira. Rero urabona ngaha batubwira ngo your Solana wallet address. Ucuruza ukahafyonda ukaca ushiramo ya adresse wakuye muri Trust Wallet. Ucufyonda ngaha handitse ngo enter. Umaze gufyonda kuri enter, urabona ngaha baca bakwereka ngo new account irabaye irugurutse. Rero urabona ngaha Solana ziguma ziduga. Ego rero ushaka naho kurotira naha, kudepoza vyose naho. Rero umuntu ataza gusobanukirwa ikintu aze kwandika muri commentaire kugira ngo ce ndamusubiza gatanu kandi. Shalom. Aha ziraduga mpaka kubera ko urabona aha withdraw, sindakora withdraw kubera ni konte shasha nariko ndaberekera ko ingene bakora. Rero ariko adresse urabona yuko minimum yo kurotira, minimum ya rotre ndibaza mwayibonye. Minimum ya rotre ngiyo 0,25 Solana. Sawa, ciao.